gutunganya igisagara novuga ko ibintu byinshi ariko reka mvuge ibijanye n'iryo sanganya ryabaye hirya y'ejo mu ikambi bita base. Numva yuko ikambi ihambaye yarimo ububiko bw'ibigwanisho bw'ibisasu by'ubwoko bwose nk'uko twavyumvise, kuko natwebwe nitubakore yaho ikambi ntizari zikwiye kuba mu gisagara. Jewe ndibuka raheze imyaka 32 canke n'itatu umuhisi yagandaguwe azira demokarasi nyakwigendera Melchior Ndada yavuze ati amakambi ave mu gisagara ntacari karakorayo. Murumva heze imyaka 30 zigende kure y'ibisagara. Nta bantu b'abasirikare mu bisanzwe bategereza kuza baratembera amabarabara. Abasirikare nabacungira imbibe z'igihugu, hanyuma bikenewe bagafasha inzego z'igipolisi gucungera umutekano aho hose babikenewe. Rero kuvuga yuko ikambi yavogerewe, nagomba kubamenyesha ko atari imwe gusa. Hajya hari ikambi zishika 4 zirugikiraye. Hari iyo bita Batayopara, hariho ikambi yitiriwe uruzi Muha, hariho n'izindi z'ibikoresho. Umva hari ikambi zishika 4 canke 5. None umuntu avuze ati barabavogereye, bavogereye bande? Ikambi base yavogerewe kubera kuko icagatiwe n'ayandi makambi. Ico ni cambere. Ica kabiri, hamwe baba baravogerewe uko babivuga, nibaza yuko abantu ba mbere bavogereye ari abasirikare. Raba amakaratier ya Kinanira, yabakiranira ya mbere, yabiya kabiri, mengo hariho ni ya gatatu. Ayo makaratier abenshi babayo n'abasirikare n'intwaza ngabo. None zari yivogereye nazo. Cyo nico kibazo umuntu ukwibaza. Tukibaza rero yuko isiguro yatanzwe idahagije. Ikintu cokogwa niki camaze gukogwa mu kiringo ca mbere canke ca kabiri. Turabizi hari ahantu hari ububiko bw'ibigwanisho bw'ibisasu ahantu hitwa mu Gatoke. Ivyo bigwanisho byarimuwe. Hari ahantu hari ububiko bw'ibigwanisho muri karatier Gasekebuye. Ivyo bigwanisho byarimuwe kugira abantu bashobore kuhaba. Rero nico cokogwa. Ica kabiri cokogwa nuko mu bubiko burya nubwo kuri leta mbirigi aho nta bantu bahaba, birumvikana ku gisagara cari muri za Rohero, muri za Kiriri. Cyo byumvikana nuko atabundi bubiko nka burya barayibukoze bara bwosubira kuhaba. Kaje nibaza yuko abarundi batari bake batagomba gukurikira ibyigwa. Haize igihe kitari gito mwarumvise bara ryabereye Brazzaville, abantu barahonye, abantu baratikiye, abantu barapfuye batari bake, kandi abenshi muri abo n'abasirikare. None mumva yansiguro ikwiye ihagije.